abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakuramukije inshuti mugenzi mukuzo nk'ikiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndayigutunganiriza. Wigano cuno munsi mugenzanje Gina Sasagare aganira na Teddy Harushimana aho bavugana kuvyerekeye ubukene. Reka tubatege yombi. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bijanye n'ijambo rimenyerewe canke ikintu kiriho kibana n'abantu kivugwa kidatangwa uyu munsi, ikintu citwa ubukene. Mbega ubukene niki? Ubukene bupimwa gute? Nibihe umuntu afatira ko kugira ngo amenye ko umuntu kanaka canke abantu kanaka canke igihugu kanaka canke umugwi w'abantu kanaka bavuga bati aba bararenganya ubukene canke bari mu bukene? Mbega ivyo bintu byo bari bihe? Ibyo abantu bakunda kwakira mu bumenyi bwabo biza gufata nk'inyishu itorera umuti urama ico kibazo c'ubukene biba bimeze gute? Uko abantu biyumvira ku bukene ni ukuhe? Mbega ko abantu tugize imice myinshi, hariho abakristo, hariho n'abandi bafise ibindi vyizerwa bitandukanye kumbure n'ivy'abakristo, abo bose bakaba barabwa n'ico kintu citwa ubukene. Mbega twebwe nk'abakristo mu ruhande rwacu ijambo ry'Imana rivuga iki ku bukene? Mbega ijambo ry'Imana ico gita ubukene ni giki? Uwo gita umukene ninde? Ameze gute? Ibyo nibyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro. Turi kumwe n'umutumire wacu dusanzwe tumenyereye mu kiganiro abakunzi b'amahoro, Teddy Harushimana. Ndabahaye ikaze kandi ndabashimiye ko mwasuye kutwitaba. Murakoze cyane kuba kandi namwe mudutumiye muri kino kiganiro nkunda cyane abakunzi b'amahoro. Mwagize neza kuko muragamburuka iyo tubikoze ko natwe kandi biradutera intege, kandi ibyumviro byanyu kenshi biradufasha gutahura ku bintu tuba turiko turaganira. Umwumvise uno munsi cyo mugiye kutuganiriza ko niki kijanye n'ikintu citwa ubukene. Mbere yaba umwana muto, yaba uri mu bigero, yaba umutama, iryo jambo riri hafi mbere y'akanwa k'umuntu. Ubukene, iyo havuzwe ubukene, mwebwe Teddy mubyumva gute? Mubisobanura gute? Iri jambo ubukene mfatiye ku ijambo ry'Imana, hari ijambo riri mu Bikorinto wa 2:9 uhereye ku murongo 8 ugacumanuka, aho batubwira ukuntu umwami Yesu ngo yacitse umukene ngo kugira ngo ubukene bwiwe ugire gute? Utugire abatunzi. Umva rero ivyo navyo bica bitwereka neza yuko no mu ijambo y'Imana baravugira ijambo ubukene. Mugabo rero ni bizere yuko tuca turabira hamwe bice mu ijambo y'Imana, kuko nivyo hariho ibi bigo mpuzamakungu cyane cyane amashirahamwe nka Banque Mondiale bakubwira ati kugira ngo dushe kuraba yuko igihugu gikenye dufatira kuri ibi nibi. Mugabo ari ikintu kimwe bajya nk'abahinga, hari ibindi bintu bibagira. Bibiliya yoyo ishira ko inguvu nyinshi cyangwa se itwereka umuco w'icarico umuntu umukene. Umva rero iyo tuko turavuga ubukene dufatiye ku ijambo ry'Imana, ubukene bwa mbere buri mu mutima w'umuntu. Nico gituma kenshi muzoraba ari umuntu ushaka gusanga mu bintu bigaragara umengo arifise, umengo arafise amafaranga menshi, umengo arafise imiduga cyangwa se arafise amazu, yambara neza, n'umuntu n'abantu bamubonye umengo baramutinya. Mugabo ugiye ukamwegera muri ko muravugana ugatusanga amajambo amuvamwo amajambo yubaka, si umuntu atunze. Cyangwa se ugiye ukamwitura ikibazo ukamubwira ati hano mu kibano hari abantu kunuku bakeneye yuko tubaterera kubera ko bashikiwe n'ivyago, ahubwo aca abandanyaganya akakubwira ati najewe ndakenye cyangwa se naje simfise byose, agatangura kukwereka nawe nyine ingorane ziwe afise. Umva aho rero acaza ikibazo ca dufata yuko bwa bukene tuvuga ntiburi ahanini cyane ku bintu bifadika. Ubukene buri mu mutima w'umuntu. Iyo rero umuntu rero amaze kumva yuko wewe ntacamaze, akumva yuko ari nyuma y'abandi bantu, akumva yuko umengo rero bamwe bahiriwe, mugabo wewe agaca afata yuko wewe ari nyuma y'abandi, ubwo nibwo je no kwita ubukene.
ariko hariho mwabigeze kubicishamwo abahinga mu bijanye n'ubutunzi barashobora kuvuga bati iyo umuntu adafise icajya n'ico yambara ntashobore kwigisha umwana wiwe canke agwaye ngo aje kwivuza, nico naco nyene n'ikimenyetso c'ubukene. Umuntu ashobora kwibaza ati mbega aho biri, kuko mwavuze ati ubukene ubwa mbere buri ku muntu, hari igihe bushobora kuba ku muntu ariko hari igihe bushobora kuba ikintu gihuriweko n'abantu benshi. Iyo ivyo bintu bihari ku muntu abifise biba bisobanura ubutunzi canke aho biri biba bisobanura ko atabukene buhari? Jewe nguma ngaruka kuri ca kibazo c'umutima w'umuntu. Numva ngo yuko murabizi ko umuntu iyo tumubonye mu buryo bugaragara ibintu bimugize ahanini cyane si bijya tubonesha amaso, mugabo umuntu w'ukuri ari bwina, ari indani mu muntu. Nico gituma akenshi muzorabe no mu gihe umuntu asandavye abantu bavuga yuko ngo ikiziga ciwe, kuvuga ngo hari ikiziga hakaba n'uwo muntu, kuvuga ngo hari umuntu yaba muri uwo mubiri. Umva rero kenshi rero ibi bintu bijanye n'ubukene dushaka ubwa mbere kuraba ibigize hanze umuntu, umubiri mugabo tukibagira indani. Mbega indani hoho hameze gute? Iyo tuko turavuga ubukene bwa mbere ni mu gihe umuntu ari umunyabyaha, mu gihe umuntu yumva yuko atubaha Imana, atagendera mu mabwirizwa yayo, agashaka kwikorera ibyo yishakiye, aho kuri jewe uwo muntu n'umukene. Mugareka rero tuduge gato tugendereye kuri bya bindi biri ku mubiri, bya bindi tuvuga duti kugira ngo dushobore kuvuga yuko umuntu akenye ni mu gihe umuntu adashobora kuronka ibyo afungura. Tuvuze gufungura kuvuga ngo ni ugufungura ugahaga. Ntibisigura yuko ngo kubera ko waronse ututamira, muga mu gihe udahaze aho haba ari ikibazo. Umva rero mu gihe umuntu adashobora kuronka ibyo afungura wahage, aho ni ikimenyetso cy'uko atorohewe, ataroraniwe. Ariko kandi kuri ibyo no guhaga hari undi acarenza akavuga ati ntahaga ikintu kimwe, urabe n'ivyo ahaga ukuntu bimeze. Urumva ico naco ni kindi kintu turaza kubiraba, kuko mu gihe umuntu afungura nabi birashobora kugira ingaruka mbi ku magara yiwe. Reka rero turabire hamwe ibintu bimwe bimwe turiko turafatira ku bantu b'abahinga bo muri Banque Mondiale, ivyo bavuga iyo bariko baravuga ibintu biranga igihugu gikenye cyangwa se umuntu akenye. Baravuga nk'akarero ku muntu adashobora kuronka amadolari 2 ku munsi, kuvuga ngo mu bintu byose ushobora gusuma cyangwa se ushobora gukoresha kuri uwo munsi, mu gihe bidashika amadolari 2 bagushira mu gitigiri c'abantu bakenye. Mugabo reka rero turabe ibindi bintu abo bahinga bavuga. Baravuga iyo umuntu adafungura neza, ica kabiri iyo umuntu adafise uburenganzira bwo kwivuza, akivuza neza. Ubwira gatatu ni mu gihe umuntu adafise uburaro. Urumva ivyo ni ibintu tubona hirya no hino abo bahinga bavuga. Mugabo reka rero tuce tubifadikanya rero na bya bindi navuze biri mu mutima w'umuntu. Mbega mu gihe umuntu mu mutima wiwe aba atekanye, aba aroraniwe, mugabo mu bifadika akaba adashobora gufungura ngo ahage, ntaronka gahuzu, ntaronke ahakika umusaya, mbega hoho birafitaniye isano. Je kimwe mu bintu nemera nuko nemera yuko mu gihe mu mutima wawe wumva yuko harimo kubaha Imana, muri ico gihe hari ibintu ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Bisigura yuko biciye mu bikorwa umuntu ariko arakora birashaka kumutuma yikenura, birashaka kumutuma ashobora gufungura, birashaka kumutuma ashobora kuronka ukuntu yivuza, birashaka kumutuma aronka agahuzu yambara, kandi birashaka no kumutuma aronka uburaro bwiza. Muga bisaba yuko umuntu agira gute? Bisaba yuko umuntu akora. Mumva rero yuko iki kintu c'ubukene ari gihe gusa dushaka gufatira kuri ibintu by'abahinga, tukavuga duti mu gihe ibi bintu bidahari, mu gihe umuntu adashaka kuronka aya madolari 2 ku munsi, uwo muntu aba ari umukene. Muga nkuko nabivuze mu ntangamarara, umuntu arashaka kuba afise ivyo bintu byose banashaka birenze, muga gatsanga mu mutima wiwe harimo ubukene. Umva rero ikintu ngaha ndiko nshaka yuko muri kino kiganiro dufasha ariko baradukurikirana, ni gute umuntu mu mutima wiwe kumva yuko atekane, kumva yuko abumbwe n'ivyo afise mu mutima wiwe, kumva ati no muri vya bindi bifadika ndiko ndakoresha amaboko yanje, ninatangura gukora mugabo since ndonka umwimbu mwinshi cyane, mugabo mpamagare kubumbwa n'ivyo bintu mfise. Kuko tutabigishije hakiri kare kubumbwa n'ivyo bafise no kugira umutima utekanye wuzuyemo amahoro, ni vya bintu tusanga abantu baca batangura kwibaza bati kubera yuko
mu kibano hajya ahantu usanze tuba batubwiye ko kanaka ari we mutunzi niwe acaba icitegererezo umva afise iki reka turabe ujya muntu afise iki abayeho gute ugacumengo niwe citegererezo naje nzorondera nkawe mbega yaciye he yaciye mu ziye nzira ugaca ushaka kwigana abandi mugabo ico nico gicapo nshaka yuko bice muri kino kiganiro dufasha abantu guhinduka mureke abantu bwa mbere mu mutima wawe wumve yuko ari amahoro mu mutima wawe wumve yuko naho wofungura inyabutongo ugaca unywa n'amazi ugaca utekana ushobora kumera neza muri wewe kandi ukumva urabayeho usumba wa wundi afise bya bindi byinshi mugabo yaronse mu nzira mbi afise umutima uhagaze ujya muntu ntatunze ndiko ndavuga mu maso mu nyonga z'Imana ujya muntu no mukene ariko n'abarundi hariho n'ubuse bakunda kuvuga ngo ibyo bamwe barirana nibyo abandi baririra bisa n'ico wowe uri kuravuga ego birafitanye isano rinini cyane kubera yuko hari nk'igihe nk'akaroro ujya muntu kumbure w'umutunzi wowe ubona yuko atunze cyane mugabo ashaka kukuraba wowe utekanye kumbure uri muhira uri kumwe n'umutambukanyi wawe muraryohewe muriko muratwenga muriko muratera inkuru mugabo wa wundi vyitwa yuko afise vyose agaca araba ukuntu kumbure mu rugo rwiwe adatekaniwe usanga be n'umutambukanyi wiwe umengo nibikoko bibiri bibana mu nzu biguma bijyana urumva kuri we hari ikibuze aho hantu umva rero ujya muntu w'umutunzi wakuravye wewe vyitwa yuko usa n'umuntu udafise vyose arakura akavuga ati noronka ry'amahoro notekana mugabo nujya mukene adafise vyose agaca araba wa wundi afise vyose akavuga ati je noronka naje bijyanzu naje noronka ijyamangazini naje abana banje bogenda bakiga amashure aya naya aha bujya wiga ego urumva no bamerewe neza urumva ivyo navyo turabona yuko ni kinyoma nico gituma rero nashaka yuko muri iki kiganiro tugende turaduga buhoro buhoro kugira ngo dufashe abarundi n'abarundikazi n'abantu bose bariko baradukurikirana bumve yuko ubukene bwa mbere buri mu mutima w'umuntu mu gihe atamahoro ufise mu mutima wawe uri umukene mu gihe ufise umutima uhagaze mu gihe uguma wibaza yuko umwanya n'umwanya hari ikintu kibi gishaka kugushikira muri ico gihe uri umukene nico gituma rero tuko turavuga na kare kino kiganiro tubona abakunzi b'amahoro mureke duharanira ayo mahoro yo mu mutima ayo nayo nta handi ava ayo mahoro yo mu mutima ntava ngo kubera yuko wafunguye canke wanyoye canke wambaye canke se uri rurangiranwa canke se uri umuntu uvugwa neza nubwo bifise ico bimaze ego birafise ico bimaze mugabo amahoro nyakuri akomoka kuri nyeneyo uwo nawe so wundi nuhoraho yaturemye kugira ngo kumbure nkuko bivuze ati twofasha abantu kugenda dutahura cyane cyane iki kintu cyitwa ubukene no kuba umuhigwe canke mu yandi majambo umutunzi hariho igihe umuntu ashobora kuvuga ati ibi iyo umuntu afise ivyarya akagira ico yambara na Bibiliya bivuga niko Yesu yavuze ivyo umuntu biba bimukwiye iyo bihari canke iyo bidahari ni ikimenyetso cy'uko hari ikibuze kandi baragifatira kubamo bakavuga bati n'ubukene mugabo turavye ivyo abantu bafungura si biva mu kirere abantu bararima bakimbura bigakunda bivanye kumbure n'ubumenyi bafise hari abandi bashobora kuvuga bati mbere ubukene si ibintu gusa bifadika n'abantu burya n'ubukene ariko umuntu nica bafise ni wa mutima n'ubwenge no gushobora gutunganya ibintu iyo ikibano canke umugwi w'abantu canke mbere n'igihugu cyose kiba kirabwa n'ivyo bintu kuko abantu bari muri cyo baba bikeneye iyo abantu badashika uhereye no mu rugo bashobora gutunganya ibintu kugira ngo bashobore kuronka cakindi gishoboka kuko nababa bagifise baba bahereye aho nyene nayo birashobora kuba ikimenyetso cy'ubukene ego kuko tuko turavuga kandi ibintu by'ubukene bivana kandi no mu kuntu abantu batunganya novuga nti ivyo bintu Imana yabahaye dufatire ku muntu kuko je nguma ngaruka ku muntu kuko turavuga ubukene umuntu wa mbere atangura gushikirwa n'ingaruka mbi z'ubukene n'umuntu rero turabona yuko ubwa mbere Imana mukure mu muntu yaramuhaye ingabire zitandukanye izo ngabire mu gihe umuntu azitahuye hanyuma akazikoresha neza izo ngabire zirashobora kumutuma abaho kandi akabaho neza ntakene hanyuma mugabo kandi ca kabiri turabona kandi yuko no mu gihugu Imana iratanga sinovitanga ingabire mugabo iratanga ubutunzi kama nk'ibintu by'ubutare cyangwa se nk'ibindi bintu bitandukanye isi rimwe ikimbuka ego isi rimwe ikimbuka sinzi ibibanza by'iratiro urumva hari ibintu byinshi cyane usanga Imana ihereza ico gihugu
mu gihe rero ivyo bintu biri muri ico gihugu abitwa indongozi badashoboye kubikoresha neza, kuvuga ngo babitunganye neza, babigwize, maze umwimbu uvuyemo uze gufasha ba bantu baba muri ico gihugu. Mu gihe abo bantu bitwa indongozi batariko baravyifatamo neza, ahubwo ubukene buca bugira gute, buca bugwira muri ico gihugu. Watusanga hari ibintu bimwe bimwe abene gihugu badashe kuronka kubera yuko indongozi zabitunganije nabi. Nukuvuga ko uruhara rw'indongozi zo kugira gute bwo gufata ubwo butunzi Imana yatanze, twatanze turero tubwo butunzi n'ubutare dusanzwe dufise, n'isi ndimwa n'amashamba cimeza n'ibindi dusanzwe dufise, nibi bikoko tubona biba bisanzwe biri mu mashamba. Turabizi neza yuko no munsi ku isi hari ibihugu bitunzwe tourisme, sinzi ukuntu bavyita mu Kirundi, bavyita ibibanza vy'iratiro. Dufata ibibanza vy'iratiro, aho usanga hari ibihugu bimwe bimwe bitunzwe kubera yuko usanga indongozi zashoboye kumenya ukuntu zitunganya neza ivyo bibanza. Batsanga abantu b'abanyamahanga bava hirya no hino hatandukanye ku isi baje kuraba kumbure igikoko kanaka, baje kuraba inyoni kanaka, kubera yuko ivyo bintu indongozi zashoboye kumenya ukuntu zibitunganya neza. Kuko mu gihe bitunganijwe neza nivyo bishobora guca bituma na vya bindi bita PIB bishobora kuduga, bigatuma n'ubutunzi bw'igihugu, ifaranga ry'igihugu rigira gute, rigira agaciro kanini. Umva rero tuko turavuga rero ibintu vy'ubukene, ubukene kandi nashanga ukoreshe rino jambo rifatanye no mu gihe tuba dufise abantu vyitwa yuko bafise ubwo ruhara rwo kubitunganya. Mu gihe batariko barabitunganya neza, biratwereka neza yuko aho hantu haba hasanzwe hari ubukene. Ngira kandi ico gice gifatana n'ubumenyi, kuko bavuga ati ikintu ca mbere igihugu canke itunga riba ahantu nuko riba rifise abantu. Mugabo abo bantu nabo si abantu gusa, kuko bashoboye kuvuga no gutambuka nico baba bafise mu mutima no mu mutwe. Cyo mu mutima mwakivuze cyane, ariko hariho n'ubwenge. Kumbure abantu bakaba barigishijwe bakagira indero yabiva mu kibano, barigeze kutuganiriza indero mu muryango no mu kibano, ariko no muri buryo bw'ubwenge, kugira ngo abantu bashobore kumenya ati nahari mu bugaragwa twoshobora kuhazana isimera tukimbura bivanye n'ubwenge bafise. Icumbira ngo kumbure hari aho gica gihurira ku bwanyu n'ingene abo bantu bashobora gutunganya neza, mugabo uko gutunganya neza bikaba bifatanye n'ingene ubumenyi bwabo bumeze, urugezo rw'ubumenyi baba ariko. Nico gituma dufise abantu b'imboneza mu gihugu, abantu bashaka kuvuga bati biciye mu bwenge Imana yaduhaye, reka twiyumvire ukuntu ibihugu vyacu twabitunganya kugira ngo ivy'Imana yaduhaye n'ibindi dushobora kuronka bishobora gutuma umwimbo wa kino gihugu uba mwinshi cyane. Mugabo kandi vyose bigaca bigaruka kuri wa mwene gihugu. Ni gute uwo mwimbu turiko turaronka uza gutuma ujya muntu vyitwa yuko ari umwene gihugu nawe nyine agira gute yisunura. Urumva tumworohereze kugira ngo mu bikorwa vyiwe ariko arakora asho gutera imbere. Ndabe nk'akarero dufashe nko nga mu Burundi, abantu benshi cyane dutunzwe n'uburimyi hamwe n'ubworozi. Mugabo no munsi je nk'umuntu agenda uravye gushika no munsi turafise ibibanza byinshi cyane mu gihugu, aho usanga umwene gihugu uno munsi mu kurima agikoresha isuka. Kandi tubona yuko isi iriko iratera imbere, aho hasha kuboneka ubundi buhinga bushasha, hasha kuboneka amamashini asha gufasha ujya mwene gihugu mu gihe aronse iyo mashini asha kurima ahantu hanini kandi mu mwanya muto atarushwa. Usanga zijya nkomezi aciya ziziganya mu kuzikoresha mu bindi bikorwa vy'iterambere cyangwa se mu bindi bikorwa bishobora kumutuma yitaho umuryango wiwe. Ico n'uruhara rw'imboneza, simboneza gusa muri politike, mugabo ni imboneza no muri aya mashiramwe y'abasanzwe bikorera utwabo, ni imboneza muri abo bantu bose basanzwe bari muri iki gisata cyo kugwiza umwimbo. Ni mu gihe abo bantu bavuze bati twege kubera yuko novuga nti Imana yatugiriye neza, tugashobora kumbure kwiga cyangwa se tugashobora kuronka uburyo butandukanye bwadufashije gushobora kubona aho abandi bariko baratera imbere. Reka ubumenyi twaronse dushe kubukoresha mu gutuma abene gihugu batera imbere. Hanyuma kandi agacaza rero n'ikindi gice c'ubumenyi bw'abene gihugu, aho nabo nyene bigishwa ni gute yangabire yanje mfise
kumbure hari abantu je mbona bafise ingabire nk'aba bantu bitwa aba MC canke se aborosha haba mu misi mikuru canke se mu manza zitandukanye canke mu manama atandukanye n'umuntu usanga atahura gusa yuko Imana yamuhaye ijwi ryiza, Imana yamuhaye kumenya ukuntu ashobora gukoresha amajambo, gutondeka neza tujambo akaryosha ibintu, ugasanga uwo muntu ariko atungwa niyo ngabire yiwe yo kumworosha. Hari abandi bantu usanga bafise ingabire yo gutwenza, aho usanga umuntu ashobora kwegeranya amasinzi y'abantu gusa ababwira ibintu bibatwenza, bigatuma umuntu abo bantu baje kumumviriza bamuriha akanoti, bigatuma umuntu abaho. Umva rero muri ubwo bwenge turiko turavuga birasaba yuko umwene gihugu wese atahura yuko afise ingabire. Iyo ngabire amaze kwimenya ni gute yigishwa mu kwiteza imbere. Ndibuka hari ibintu beruka kuba mu Burundi, umunsi bise ngo ni Inkerebutsi Day, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu aho dushimwe abantu bigenjeje neza mu migambi myiza, cyane cyane abantu bakirugwaruka. Biraryoshe cyane uri kuraraba ico gikorwa ukuntu gica gitera intege n'abandi kumva ati biciye mu ngabire yanje mfise ingabire, kumbura ashaka bari akirondera karaba ati ya ngabire mfise, kumbure n'ingabire yo gufasha abantu, kumbure n'ingabire yo kuvuga, yo kumenyesha amakuru, kumbure n'ingabire yo gukora ibintu bishasha, ukantrepreneur ukazana ikintu gishasha kitamenyerewe. Iyo n'ingabire, iyo uronse ubumenyi bugufasha guteza imbere iyo ngabire, ivyo bintu biri mu bintu bituma ubukene tubugwanya. Umva rero tuko turavuga reka ikintu c'ubukene ni ikintu cagutse gishobora guhera mu mutima w'umuntu uko nabivuze gaca kiza mu bwenge. Mugabo reka rero tuce turaba rero naho kubigaragara kuko uwo muntu turiko turavuga dushaka yuko atera imbere, hari inzu abamwo bita umubiri. Uwo mubiri nawo ntubakwa n'amabuye, uwo mubiri ntubakwa n'amajambo. Uwo mubiri umuntu arakeneye gufungura kandi agafungura neza. Tuvuze gufungura neza nukuvuga ngo no gufungura bwa bwoko bw'ibifungurwa utandukanye, nimba ari umubiri ukeneye, nimba akeneye ibintu bikomeza umubiri wiwe, nimba akeneye amavitamine atandukanye, nimba akeneye ibintu bitandukanye bihari, ni biza ko umuntu agira gute abironka. Kuko atabironse wa muntu naho twako turavuga umuntu w'indani mu gihe umubiri udakomeye arashaka guca gwaragurika, kandi agwaye arashaka kuremba agapfa, kandi agapfana na zangabire, agapfana na kwa kugororokera Imana afise mu mutima wiwe. Umva rero bisigura yuko rero iki kibazo c'ubukene ntitwiyumvire gusa kubigaragara. Nico kintu nashatse ko dukosora, kuko turashaka gusa kwiyumvira abantu bafungure neza, abantu bakore ubuzi bubatuma baronka urwaye yivuze. Yego, urwaye yivuze si ivyo gusa, mugabo twiyumvire ingabire zawe nazo ufise, uri kuziteza imbere gute? Eske uri kurigishwa ukuntu uziteza imbere, canke se hari ibindi bintu bishasha utaruzi mugabo uvuga ati nshaka kuvyiga kugira ngo bimfashe kugira gute kwisununura, canke se mbega nasho kujabuka ngende mu bindi bihugu byaba bibanyi canke hanze ndabe mbega abandi uno munsi bari kwagwanya ubukene gute. Ko turabona yuko hari ibihugu vyinshi cyane wanashaka ufashe ukabigeranya n'u Burundi, usanga ivyo bihugu biri nyuma cyane y'u Burundi, mugabo ukaraba ufate ku mutungo ka mugabo ucavuga ati nuko boba ko ariko baratera imbere twege tubuziki. Umva rero bice rero mu gutembera mu kujabuka nakara abarundi bari amaze ngo akanyoni katagurutse ntikamenye yo bweze. Umva rero birasaba yuko abarundi twiga tugasohoka hanze, kandi tugasaba yuko abantu bose bafise umutima wo gukunda igihugu bagerageza gufasha bagaterera kugira ngo abo bantu bose bafise umutima wo kugwanya ubukene muri kino gihugu. Apana gusa abantu bavuga ati je nshaka ngwanya ubukene ku giti canje, mugabo ndashaka gutuma n'umurundi kazi ari hehe ashobora kuronka ikintu cyose cyo mutuma abaho neza, agafungura neza, mugabo kandi agashobora no kurangura imigambi yiwe neza, mugabo kandi mu gihe Imana yamuhezegije umuryango agashobora no gutegura kaza keza ku muryango wiwe. Kuri cyo mwamuvuze abantu ntibanganya uburyo, ntibanganya kumbure n'ugutahura cyangwa n'ubumenyi, ariko umuntu wese arashobora kugira hageze. Hariho abashobora kwiyumvira ati kuko jewe mfise, kuko nagize gutya, kuko nagize ukuye, kumbure nkako mu bivuga hakagira naho ashika hanabona umenga yo wicitegererezo n'izina ryiwe rikanavugwa aha baherereye. Ubutunzi canke kuba umuntu yararenganye intambwe y'ubukene uhereye muri we nkuko yabivuze, umuntu yobisuzuma gute uravye urugezo ariko ingene biko rafasha abandi? Kubera ko mbega jewe ni nabashobora gufungura no kwivuza ndi jenyene byongarukira koko no havuga ngo ndumukire.
Biragoye cyane kuvuga kuko turabizi yuko muri rusange umuntu yama ari umuntu yikunda. Mu gihe umuntu avuga ati je mu gihe mfise ibinkwiye, mu gihe nshaka gufungura neza, mu gihe nshaka kwambara, mu gihe nshaka kuronka aho nkika umusaya heza, mu gihe nshaka kurungika abana banje kwiga, mu gihe ufise abana aba yumva yuko bikwiye. Mugabo turabibona neza yuko kugira ngo ushobore kubaho utekaniwe birasaba yuko nabo bose bagukikuje ugira gute uterera mu iterambere ryabo. Ushaka guterera mu buryo bumwe cyangwa ubundi bice mu kubigisha, bice mu gushigikira imigambi yabo y'iterambere, mugabo kandi biciye no mu gutanga amakori n'amatagise kugira ngo igihugu gishobe kurangura naco nyene imigambi, kuko turabizi yuko ibintu byinshi cyane dukenera hirya no hino nuko hariho ikintu bita leta ibiko irakora igikorwa cabo, nk'akaro nk'ibintu bijanye no gutsimbataza umutekano, ico n'uruhara rwa leta. Umva rero leta rero kugira ngo ishe kurangura ico gikorwa yorohewe birasaba yuko abene igihugu bagira gute baterera, umuntu uko ashoboye ubwa mbere kwiyemeza kuba mu mahoro no gutanga amahoro aho asanzwe ari, kuba umuntu atanga ayo mataxe n'amakori kugira ngo leta ishe kurangura imigambi yayo. Urumva rero tuvuze duti uwo muntu umwe mu gihe wewe amerewe neza yuko yabikwiye oya ntibikwiye, birasaba yuko n'abandi bagukikuje n'igihugu muri rusange ugira ikintu uterereye kugira ngo ushobore kugwanya ubwo bukene. Hanyuma ndiko ndavuga ubukene umuntu ntawure neza, navuze nti ubukene bwa mbere buhera mu mutima w'umuntu, kuko twabonye urashaka kuba ufise ibintu byose bishoboka byitwa ko ari byiza, abantu bose bakubonye bakakwifuza, mugabo tuza kumenya yuko uri umutunzi tukwegereye, mbega nayahe majambo akuvamo, nibihe vyiyumviro ufise. Urumva aho tutarumva ibikuvamo, tukumbure turashaka gusanga wowe uri umukene wa mbere kandi mu bigaragara use byose. Nico gituma ari byiza ko abaho equilibre, kuvuga ngo mu mutima wawe ukabutekanye kuko ufitaniye imigendere myiza n'umuremyi wawe. Ubwa kabiri nuko mu vyiyumviro vyawe ingabire ufise uri kuraziteza imbere kugira ngo ushe kubaho ubuzima bwiza, muga kandi ushe no guterera ku bw'abandi. Ubwira gatatu ni mu bintu bifadika, mbega nihe migambi uri kurarangura, mbega uri kuterera iki mu iterambere ry'igihugu, mbega uri kuterera iki hajya ahantu usanzwe ubaye. Ndabashimiye cyane Teddy kuri izo ntererano muduhaye kuri iki kijanye no gutahura ubukene icyo ari cyo n'ingene twashobora kuburengera. None rero reka ndabashimire ko mwagize kigoro mukatwitaba muri kino kiganiro. Nije ndabakengurukiye kandi rero masura kudutumira tuzobitaba. Murakoze cyane kandi namwe bwe mwarako murakurikirana kino kiganiro. Abakunzi b'amahoro turabashimiye naho butaha. Turakengurukiye abatuganiririye umutumire wacu Teddy Harushimana hamwe na mugenzanje Guy Nasasagare. Twizeye ko ugutse ibitari bike. Rero ufite ikibazo cyo wunganira, telefone 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora gusanga naho dukorera n'imirohero ya mbere ibarabara ryitiriwe Gerard inimero 27. Mugira ibihe byiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe ahora rumwizigirwa. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashaka kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe ahora rumwizigirwa.